Bakunzi urugo bavuga Yesu TV, turaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Hano turi kumwe n'umutumire yongeye kutugendera muri studio ya Vuga Yesu TV. Mu gihe gishize yatugendeye kandi yatubwiye ibintu by'ubwenge. Hanyuma turamuha ikaze atwibwire, amaze kutwibwira tudufatanya ho gusenga. Murakoze cyane umukozi w'Imana kandi ukaba n'umutangazamakuru kongera kumpa ikaze. Reka kwanza ntamwe gushimira abantu bo kuri Vuga Yesu TV, mwarangagarije urukundo kabisa. Buryo mutaze gukora bijya mwakoze ntiyari kuntumira ngo ngaruke. Rero ko mwabikoze mu kunyereka ko mwanyishimiye yantumiye nagarutse. Rero abantu benshi bazi nka Musesanguzi, amagara ku izina rya Musesanguzi, kandi ngarutse nka Musesanguzi nyene kugira ngo twongere kubana hano kuri Vuga Yesu TV. None Musesanguzi, aya ni mazina yawe y'ukuri n'ayahe? Urazi rero hari ukuntu umuntu ashobora kuguhamagara mu izina ryawe ry'ukuri mugabo ntiwitabe bitewe n'ukuntu wamenyera abantu baguhamagara. Byo ndibuka amazina yanje y'ukuri, ahantu nakuriye ntayo bazi. Unagiye ukabaza uti mwamuzi umuntu witwa kanaka, tiwapi ntawe tuzi. Mugabo nzanye uti umuntu muramuzi, bakomindura nuwo yitwa ukuntu. Rero hano kumbuga ngo kanabumenye cyane abantu bamenye ku izina rya Musesanguzi. Niryo zina abantu bamenye ko cyane. Niyo mpamvu ntagomba no kurusha abantu mu mutwe ngo ndababwire ngo nitwa Misago, Miburo, Kabura, amazina nimufate Musesanguzi Misago. Okay, naco bitwaye. Reka tubandanye iganiro. Ariko imbere yuko tuganira tudugira ku iganiro, reka tubanze Imana. Kandi azi ko naho uri Musesanguzi ko mumenyesha makuru ka umunyepolitike. Abasinde umunyepolitike. Ako niko nagomba nkumviza ko jewe umukozi w'Imana kabisa. Jewe umukozi w'Imana. Reka dusenga Imana. Yego. Mwa Imana yacu turagushimiye ko uri Imana nziza kandi uri Imana nzima. Turagushimiye kakanya uduhaye kugira ngo tuganire ibyawe, izina ryawe nihabwe icubahiro. Amen. Hezagira uyu mukozi wawe Musesanguzi, turi kumwe hano muri studio ya Vuga Yesu TV, ukomeze kumugirira neza. Kandi turasengeye ikiganiro kugira ngo uzocumva wese aze afashwe. Urakoze, tubisenze mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Muri aka kanya rero nkuko watugendeye muri studio ya Vuga Yesu TV, twagomba tuganire kuri intumbero imwe. Tumaze iminsi twumva uyu mukozi w'Imana Chris Ndikumana, kandi yakoze igikorane ciza, abantu barabohoka. Si rimwe si kabiri twarumvise hirya no hino ukuntu yakoze ibikorane. Mbega none wewe nka Musesanguzi umuvuga ko iki, umuzi gute? Ndaguhaye ikaze. Murakoze cyane kongera kumpa ikaze. Ubwa mbere Chris Ndikumana genda za kuvuga ko ndamuzi, mugabo mbanje gufata ku kuntu abandi bantu bamuvuga biba biza cyane gusumba. Chris Ndikumana hariho abantu bamufata nk'umukozi w'Imana w'igitangaza, ariko kandi hariho n'abandi bamufata nk'umukozi wa Shetani mu buryo bugaragara. Bakananemeza neza ko Chris Ndikumana hoba hari amasezerano yagiranye na Shetani yo kugira ngo mu bikorane by'uwazaratanga ibimazi, donc ibintu byinshi bitandukanye. Baramuvuga ko amajambo menshi atandukanye. Mugabo nibaza ko wantumiye kugira ngo tuganire cyane dushingiye ku gikorane aherutse gukorera kuri ETS hajya mu gisagara ca Bujumbura. Ariko tugihagaze ngaho
twumvise uko abandi bamuvuga. Bamwe baravuga ko ari umukozi w'Imana, abandi bakavuga ko ari umukozi wa shetani. None we nka musesanguzi tutaradugira ku ijambo umuvuga gute? Bo jewe Kristo ndamufata mu nzira zibiri canke zitatu, sivyo? Bwa mbere ndamufata nk'umuntu w'Imana, sivyo? Kabiri ndamufata nk'umukozi w'Imana, turemeranya. Gatatu nkamufata nk'umusuku canke se umukozi w'igihugu, turemeranya. Izo nizo angle je mfata mu Kristo ndi ku Mana. Wanashaka abamwita umukozi w'Imana, ndaza gutanga impamvu bamwita umukozi w'Imana, kandi wanashaka nshingiye mu gitabo kiranda ca Bibiliya canke ca Quran, ndaza kubaha amajambo ashigikira. Ariko kandi n'abamwita ko yo ari umukozi wa shetani, nabo nyene ndaza kuvuga impamvu bamwita umukozi wa shetani. Reka mbere ngaha, mu bisanzwe abantu turemwe mu kintu bita inarije. Inarije ni ukuvuga iyo umuntu akoze ikintu runaka kigakundwa cyangwa kigashimwa n'abantu benshi, hari akantu kaza muri wewe kati kuki atari jewe nabikoze. Ishari. Ishari. Abantu turemwe mu ishari, kandi muri iyo uzi birabe neza, umuntu agira ishari ryinshi muri we bimukwegera kuroga. Usanga bajya abanyeshuri abarozi akenshi, kuko arakugira ishari ubwa mbere, ubwa kabiri bikaguma bimutuntuza, agahitamo kwiyumvira kukwica. Ko niko biri, kugira ngo ryashari giwe ntirize rimwice. Ko nakuze mba mukinga bavuga ngo nyene inzigo, nako ngo ufise inzigo, ngo inzigo izingamikanye neyo, niko bakivuga mu Kirundi. Rero iyo umuntu afise inzigo cyane, agira inziga abandi ku ntambuko baba bagezeko, usanga adatera intambuko we, agumana ya nzigo, abandi baguma batera imbere, inziga iduga muri we aguma hahandi. Aho yofashe imitahe afise ngo ayinvestise mu vyunguka, uzosanga batuma baja kugura uburozi cyangwa bagahera abantu baza kwica babandi baguma bagira amashari. None bazoroga abantu babamare, ko nakapfuye nkazijya mpano ziwe zifuruka mu bandi benshi, bazokwica abantu babaheze, ntibizokunda. So rero mugende mu birabe neza, abantu benshi bavuga ko Kristo Ndikumana ari umusataniste, ari umufreemason, canke yagiraniye amasezerano na shetani mu buryo buri direct, ibice 98% n'abakora igikorwa kimwe nka Kristo Ndikumana. Nk'uko kivuze, narumvisemo abapastori, ndumvamo abiyita abavugishwa n'Imana. Sinovuga ko abavugishwa n'Imana, nibo bita exactement ko abavugishwa n'Imana, kuko ushima bita ko abavugishwa n'Imana niko ndabavuga jewe. Nibo fata umukozi w'Imana, Imana iri kwirakoresha, hanyuma batangure kumwita umusataniste. Bari bakwiye kumushigikira. Ni yemwe mu bakoresheje mu gupima ko Kristo Ndikumana akoreshwa na shetani. Icyo ntibitangaje, kuko Bibiliya iri clair. Bibiliya nubwo babesha ngo Bibiliya ngo ni nyanja ngo yizimiriramwo, ubundi Bibiliya ubwayo irisobanura, irikwije. Bibiliya itubwira ngo idini y'ukuri unifasha imfuvyi n'abapfakazi. Iyo niyo dini y'ukuri. Igashigaruka kandi ngo muzobamenyera ku byo bama. Hanyuma Yesu Kristo nawe yavuze ngo uzonyizera wese azosengera abarwaye bazokira mu izina ryanje. Tukiri ngaho nyene, Yesu Kristo bamubaza ibimenyetso byo kugaruka kwiwe, yavuze ngo mu minsi y'iherezo ubwenge buzogwira. Hari kandi yavuze abantu badaha agaciro, abahungu banyu
n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje. aha rero hari ibintu dutangaza cyane mu by'ukuri. Hari akantu wavuze ngomba kugarukako, abiyita ko ari abavugishwa n'Imana. Hari abivugisha ça c'est vrai, hariho n'abavugishwa na Satani. Mugabo bene aba iyo tubapima turaba ibyo bavuga, kuko ibyo bavuga n'ibyo bakora Bibiliya irabashingira intahe. Ntabwo mu by'ukuri mu kibano usanga basuzuguritse, usanga hari ibintu bakora bidahesha agaciro Imana. Turabe kuri Kristo Ndikumana mu bintu bavuga, mu bintu narapereje pe, narabajije abantu mubana na Kristo Ndikumana vyemedire Kristo hari amakemwa mumubona ko mu kibano wana kuri pe mwishe. Naramenye ntanasengera mineva mu kigo naraperereje, hari amakemwa mumubona ko wapi kabisa. Jene mbise n'amakuru avuga ko niyo yinjiye yicara inyuma mu bakristo. Narabaje none bano bende wacu, kuko ubundi Bibiliya iremera umunyamakenga, kuko ivuga ko abanyabwenge bagira amakenga. Amakenga ni meza, nanje ayo makenga nari yagize, mugabo mvuga ati none nzogumana amakenga ku bintu nshobora guperereza nkagira. Reka mbaze na Bibiliya numve ikintu mbwira. Sha bazokubwira abavuga ngo gafite n'amasezerano na Shitani, nta fakte nimwe batanga, nta fakte nimwe, nta kimenyetso na kimwe kigaragara batanga. Mugabo kandi akubwira impamvu rero abantu benshi batazi. Yego, musanzwe abantu ubu twabaye abanyedini cyane gusumba. uko nukuri tugendera ku mahame y'amadini yacu gusumba gukorera Imana. Urumva? Ni nacyo gituma ubushobozi bw'Imana butacirekana mu bantu. Exactement kewe. Hariho amadini y'abaprotestanti benshi akubwira ko kuja gusenga mu rindi dini mudahuje imyizerere ngo ubu uri kurasambanya amadini. Je peux accepter ça. Hango bambaze kino kibazo. None ko batubwira ko Imana ari ko batubwira ko Imana ari imwe, umubatizo ari umwe, gute tudahuza imyizerere? Erega abantu benshi barazimiye, ubuzimire bwatanguriye aho nyene. Aha rero niho ngomba kuzina abantu bahumve umukozi w'Imana. Uti kubera iki abapasitori benshi bene amadini bayakoresha mu rudandazwa business? Hari inyigisho batanga mu madini yabo bitavuze ko batazi ukuri baba bakuzi, mugabo bakemera bakakugoreka kugira ngo ntibatakaze abakastoma. Nukuvuga abakirisitu ubwa mbere kose rya mbere bakora bavuga ngo n'abantu babo. We pasiteri we waremye abantu bangahe? Bajya abakirisitu zijye kari ntama z'Imana, wowe uzikizawe bigenze gute? Kandi byongeye nta mupasiteri asanga umuntu muhira ngo nuze, barizana bahamagawe n'Imana, barizana agaca bita ngo n'abantu biyiwe. Bajya abantu rero yise abiyiwe. Abapasitori benshi hari ubutumwa busongoye babahereza bubumvisha neza yuko ayandi madini yose ko ari Babuloni. Bibagiye rya jambo riri muri Bibiliya, sinzi nimba ari mu byahishuriwe nimba ari inde, bivuga ngo no mu yindi mikuku hariyo intama zanje. Iriya mikuku bavuga ni iyihe? Iriya mikuku bavuga ni iyihe? Cyangwa ziriya ntama ziwe avuga zimwe iriya mikuku ni zihe? So ibyo ni ibintu abantu tugomba kumenya. Usibye daboro yuko ibi bintu by'amahorigion ari nzira bifashishije abazungu kugira ngo batugumize mu bukoroni. Ikintu tuganireko abarudikira barasenga Imana ça c'est vrai, mugabo uku kuntu dusigaye gusenga Imana ubu hari ukuntu je ndayibonamwo desanova. None aya kantu uvuze
abarundi kera barasenga imana none yari imana y'ukuri imana abandi basenga kera none nimba imana ari imwe imana umuremyi imana umuremyi nimba ari imwe urumva abarundi kiriya gihe bari babeshejweho n'iki kandi kiriya gihe abarundi ba kera barabyara abana bakabita ngo habyara imana bakabita abandi ku mana ahasi ngomba guteba rimwe ahasi ngomba guteba ndiko nzi hano kuba pastori bavuga ngo abantu abakirisu bawe bagaca babarogesha igitabo ceranda c'Imana mu kubaha inyigisho zibumvisha neza yuko iryo shengero ryonyene ariyo nzira yonyene y'ukuri n'ubugingo izobashikana ku Mana. Naha bitangurira rero iyo babonye abandi bakozi b'Imana Imana iriko irahagurutsa batangura kumvisha abakirisu babo yuko bagera amadayimoni ari ubushobozi bwa shetani buriko burabahagurutsa. None wewe ubwo bushobozi bw'Imana bukoresha tubupimisha iki? Ubwo tubupimisha iki tumenye ko bwa shetani? C'est bel et bien la Bible. Ni Bibiliya. Mwabantu mwe numuzobona muri Bibiliya ahantu handitse ngo ishengero Pentecote, ishengero Adventiste, ishengero Gatolika, wapi? Nta na hamwe. Ivyo muri Bibiliya ntaho muzopfa mubibona. Nta hamwe. Ibi rero bigomba kutubera icigwa. Ku bantu rero baje ngo kuri Kristo Ndikumana ngo ni daimoni, n'umukozi wa Satani. Kuki bataduhaye ibyemezo kugira ngo natwe ijya daimoni tuyigendere kure? Ivyo byamaze n'ubu turacabirindiri, ntabyo baduhaye. Nta numwe atanga ibyemezo. Ntabyo baduhaye. Jya nabonye umuntu nawe nyene yigira ngo n'umukozi w'Imana. Yihara mana Imana irihangana. Araza ngaho ngo kijya gikorane kitaraba. Ngo Imana yaranyeretse ngo nararose. Ati none ubu nose nanje ibindoshe ndavuga ngo Imana yabinyeretse koko. Yakoresheje mvugo ngo nararose ngo mbona Kristo Ndikumana nganyonze train gari ya moshi ngirimwe abantu benshi ngo hama ngo hagende hakoroka umwe apfa ngarafuka mugasaba Imana ati Imana sobanura bino bintu ngaza yumva ngo abantu bapfimikane kwa Kristo Ndikumana. Mwabantu Imana ntabwo ikinishwa, wapi? Siyo gukinishwa kabisa. Hari nitegeko rya kangahe rivuga ngo ntugapfe kuvuga izina ry'Imana kubw'ubusabusa. Ibyo ntajyo muzi. Yego rirahari muri Bibiliya. Mugabo umuntu dabora arazi kandi umushonji akeneye kujya yitwaje ijambo izina Yesu cyangwa Imana agacaza kuyobya abantu Imana yaremye. Mwabantu ivyo ni mubihagarike kandi no kuvuna imitima yahembutse. Reka nkubwire ikindi kintu kimwe rero. Ubu umuntu wese basengeye agakira, abapasitori benshi batamusengeye bavuga ngo yakijijwe n'inguvu z'umwijima. Niko benshi bavuga bakakubwira bati ko ari bakana kabagusengeye asha hajya wakijijwe kweri na shetani. Ni kuko bajya bakorana na shetani. Ahantu bari bazi kino kibazo. Tuzokwizire gute ko mwebwe abo musengeye bagakira bakijijwe n'imbaraga z'Imana? Tuzobyizire gute? Sibyo byivyo nyene no. Erega ibi muvuga ku bandi zamubwira bishaka kwanza. Sibyo? Umuntu w'ubwenge navuze ko agendana amakenga. Nimba kanaka asengeye umuntu agakira akaba akijijwe na shetani, gute nzokwizira ko unsengera ngakira nzobakijijwe n'Imana? Ivyo no byizira gute? Wewe ari parasamo ruzomo sama kunambikako njya muri sama ko amurambitseko. So ivy'Imana abantu bariko barabizimiriramo cyane gose kandi bakazimizwa nabo bazimuruye kabisa. Bazira inambu z'amadini, bazira ishari, bazira inzigo, ukudakenera ko Imana ikorera muri bamwe n'abandi
ntibaze bigira ku mateka bavuga ko Yesu yavukiye i Betelehemu i Yerusalemu. Bavuga gute ngo hari iciza cova i Yerusalemu, mugabo carahavuye. Umucunguzi w'isi yavuye he? I Yerusalemu. Uyu munsi rero hari abantu bitewe n'ingene Burundi bwacafujwe cyane biteye ubwoba kuri réseaux sociaux, bakubwira bati nta mukozi w'Imana rurangiranwa yovuka mu Burundi, ubu nta n'ubuzopfa nabayeho. Nukuvuga bigize Imana baciriye akari mu Burundi. Mwebwe Imana muravukana ho muri n'abahanuzi bayo ko Imana itagira umuhanuzi. Nabonye Gitwaza sinibuka umwaka yariko avuga ama révélation ku Burundi, avuga ko yabonye Burundi bugiye kuba Dubai ya Afrika, bugiye kuba igihugu giteye imbere cyane gusumba. Wanashaka nahamagarira abantu benshi b'abanyarwanda ko hari mu Rwanda je musuvye yuko abo bishobokera bogenda kugura amatongo mu Burundi hakiri kare. Ni kubera ko ingene Imana yamweretse Burundi bugiye kumera ngo bugiye ko ari igihugu cy'igitangaza cyane, ngo ntibakibona uyu munsi ingene kimeze, ariko ngo Imana yo ifise ukundi kuntu ikibona. Uyu ni Gitwaza ni njabye. Urumva ubutumwa bwe ndabufise kweri. Gitwaza ni njabye kandi Imana yamukoresha nawe. Mugabo ntaguciriyemo. Gitwaza burya uw'Imana ikoresha ntihabura abamugwanya. Niko bimeze. Ndazi ko Gitwaza nawe hari abamugwanije. Niko bimeze. Kuko ari imvuga kuri kandi abona kure, avuga ibya kazoza. Rero abantu benshi bari muri aya madini, abantu benshi bigize abakozi b'Imana, ababigize aba evangeliste, ubundi ibice nyamwinshi n'abanyepolitike. Ibi nibyo naje gusanga ari byo. Uzosanga ari reverend pasteur mugabo ari umunyepolitike, uzosanga ari apotre mugabo ari umunyepolitike. Ikibabaje gusumba ntacu zirero nuko bafata ubutumwa bwiza bw'Imana bagomba kugaburira abantu Imana yabahaye kuragira, bakabuvanga n'inyigisho zihwanye n'ibyifuzo byabo bya politike. Kristo Ndikumana ubirabe neza, abantu benshi ntibamugwanije mu by'ukuri ngo nuko ivyo yakoze batabyemera, imitima yabo irahamya akaruguru. Mugabo bwa mbere kubera ko ari umurundi barabugwanije bujya gutuma bijya bikoma, umva yahowe kuko ari umurundi. Kubera ko Kristo Ndikumana ari umurundi, nta murundi Imana yokoresha ibintu nk'abiki. Abarundi tubazi ko ari abicanyi, abarundi tubazi ko ari abantu babi. Nta Mana yokoresha umuntu ava mu Burundi. Mwebwe Imana murayizi ko ivyo nivyo abantu bavuga, nivyo abantu bavuga. Ariko sha Imana yahinduye Sauli, Imana yahinduye ninde? Ni Uriya yari ndaya Seki Rahabu. Yobuzwa niki gukoresha abarundi? Kandi uyo Rahabu niwe yavuye, nukuvuga niwe yakomotsemo Yesu Kristo. Exactement. None Imana tutitaye ku byo mwebwe mutwita, kuko Imana izi imitima yacu gusumba mwebwe uko mutuzi. Imana izi ibikorwa byacu gusumba uko mwebwe mubizi. Hari ibyaha rurangiranwa ruhegwa abarundi twakoze bisumba ibyo ba Sauli. Ntabyo. None ni igiki cyotuma Imana itadutoranya nk'abarundi ngo duhaguruke nk'ihanga ry'Imana, tuduze ibendera ry'Imana mu Burundi no mu makungu? Ni igiki cyobuze? Ntaco. Reka tugaruke. Nta bumera bw'Imana abarundi twariye. Kandi c'est vrai, nimuze mukura amarangamutima mu bintu by'imyizerere. Nimba ari question ya religion, nimba ari question y'ibintu ndoramana, nta marangamutima jambo. Hakora icanditswe na révélation. Et c'est tout.
kandi Chris mu kuvuga ijambo ry'Imana ahagarara mu ijambo ry'Imana nyene. Exactement. Kandi ahagarara no kuvuga gukurita icyaha kubwira abantu ngo bihane hanyuma baheze babohoke. Mugabo gacamwita ngo nshitana muto. Hanyuma reka tuje imbere. Reka ngo mara kubaza kuri iki gikorane cyabaye. Twarabonye ko hari mu masinzi y'abantu ata muntu n'umwe yari bwakoranye abantu bangana n'abo kanguka yakoranije no kuvuga irongowe na Chris Ndikumana. Jewe nari ku rubuga nkurikirana direct uko byari ko biragenda. Yavuze ati inzamba tugira tuvuze inzamba, abwira Apotre Apollinaire ati urashobora uriteguye kuvuza inzamba ibihe tangabondwi. Apollinaire ategome acaratangura aravuza kandi Chris Ndikumana yaguma harura rimwe. Barabyumvise cyane. Kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu acarahagarara. Acabwira abari mu buhinga bw'ivyuma ati zimya amatara. Hanyuma abwira abantu ati camwatsa amatelefone yanyu mwese. Tugihagaze ngaha abo bari baramurwanya bavuga ko ngo inzamba yavuze injuro gatandatu. Ariko jewe ndiko ndakurikirana ndiko ndabiraba kaba nuko yavuze ibihe tangabondwi. Mu bisanzwe tukiri kuri ico video abamurwanya basohoye inzamba zavuze gatandatu. Uti byagenze gute? Baravuze gushika yageze kuri gatandatu baca barakata video baca bashiramwo ka karuru bavuza inzamba y'indwi yavuze. Nukuvuga ijya nzamba y'indwi ntayo bo bigize bashami kajya kapite. Donc ibi nirementanya bagombye gukora ibintu. Exactement. Kandi abantu benshi babyakiye nk'ukuri kubera ko video original ntayo bigeze baronka. Ntayo baronse. Ubundi hariho ibitigiri novuga bishitse. Uzosanga no muri Bible cyane bikoreshwa. Rimwe, gatatu, karindwi nibyo. Rimwe, gatatu, indwi. Bigira n'ubusobanuro kandi bwimbitse no mu buzima bw'impemu. Kabisa. Ibyo biharuro abasomyi ba Bibiliya barabizi. Rero bo bavuze ngo ni gatandatu none iyo ego twemeranye nabo kare gatandatu none 666 bace bayigura uko ego bavuze ngo ni gatandatu none izindi zitandatu zirizace bace bazigura he? Urumva ingene abantu bakoresha uburiganya bwinshi kugira ngo baremenaniriza uwundi muntu kandi yaje ijambo ry'Imana ari itegeko rivuga ngo ntukagize umwe mugenza bazi babyibuka ibyo byose bazi babyibuka. So rero musanzwe izya nzamba ndiyavugije ziragira ubusobanuro meme bibliquement birimwo bifise inkomoko muri Bible. None igihe ubwoko bw'Imana igihe bazunguruka Yeriko bayizungutse kangahe? Inshuro zingahe? Inshuro indwi. Nukuvuga za inshuro zitandatu kuyigira indwi Yeriko irasenyuka bacaburirira abari bageze. Niko bimeze. Kandi nayo nico gituma yabanje guhagarika ati hajya hari akandi kantu gahambaye abantu batazi bo Jacques ntanzi naje ntanzi urumva ntituranabonana mugabo hari ikintu umuntu akora kubera ko ubwo buzima ubu warabubayemo cyangwa ububamwo ugatahura nona ndagokaro ka Tresem hari ukuntu niko ndavuga je nkunda gusanga nagituko birakunda gushika save cyangwa mbanye niko ndagira hari umumama ari muri Canada yamamagara ambaza bijya bintu ukunda gukora ikiganiro
urazi icyo bisobanura ni ibiki urakunda gukora ku zundi wapi nta nibyo ndanatse ndabikora acambwa ngo ugiye ubikora hari abantu babaye mu bintu nk'ibyo bo hari isiguro babiha urumva ni bya Kristo rero abatahuye impamvu havugijwe nzambandwi barahari kandi barabizi babihaye n'agaciro hariho n'abazi impamvu yazimije yasabye ko bazimya ry'amatara c'était le soir hari ku kagoroba asaba ubuhinga bw'ibyuma ko bazimya amatara kugira ngo bamwe bose batse ubutoroshi bwabo bijya muri eglise adventiste barakunze kubigira kuri mariage abubatse les mariés no kuvuga abagize ubukwe harose agaseremoni bakora kandi abantu bagaha agaciro harose seremoni bakora bakaja kuzimya amabuji basanga yakije bagaca basa amabuji yabo bagaca bigira iriya seremoni ifise insobanuro usibye ko abantu bavuga ati none kuzimya amabuji si buji tukabonye hari ibindi hari impamvu babikora buriya nabiriya Kristo yasabye ko bazimya amatara hama gasaba abantu ko bacana amatoroshi yabo nabyo bifise insobanuro muri Bible ni ukuvuga bisobanura ko tugomba hazimijwe imico dusanzwe turimo tutazi abayiducaniye ishobora kuba wanashaka n'imico y'abadayimoni mugabo mu kwizera dusaba Imana ko itumurikeshereza uyu muco wayo umumwe wese giti ciwe uwabyizeye urumva musanga nico byasobanura mugabo abandi none nkabijya kodiki yatakaje umwanya kuko nyene kuri wowe utabizi yatakaje umwanya mugabo we arazi ico yari karakora arazi naho yagomba gushika arazi nico byari bigiye kumarira ababyizeye ivyo arabizi kandi muri kajya kanya habohotse imitima myinshi exactement que oui je nari ku rubuga ndiko ndaraba ko byari live direct hanyuma jewe narumvise ikintu gihindutse kandi ntari mu gikorane narumvise ikintu gihindutse narumvise ubushobozi bw'Imana bunjeko rero ntihagire usubira kurogota uko no kurogota no kurogota kabisa no kurogota pe kubera ko ikintu abantu tudatahura ni kimwe nico nkunda kubwira abantu kunze kuganira ivyo wewe udasobanukiwe ntibisigura icaha uri umukristo w'ukuri ubonye ikintu kikakuzazanira ntabwo ugomba guca urubanza ugomba guca bugufi ukiherera ugasenga usaba Imana kugira ngo iguhishurire igusobanurire ibyo ari byo ego niko bimeze rero abantu kubera ko Imana itagihaniraho twese twigize abavugishwa abakozi b'Imana ubushonje aturaka Bibiliya ngo jewe ngo Imana yakundutse kuko nuko kugira gusa umugaburire nikitusa mugabo tukibagira yuko kumpera cyangwa inyuma y'ubuzima hariho ubundi hazogera igihe bino bintu tuzobibazwa dusobanure buri kintu cyose twagiye turakora tukiri bazima ego nyakubahwa musesanguzi imbere yuko dusozera nagomba dusozere kuri iki kintu none nk'umusesanguzi kandi iki niyo cyatumye n'abantu bavuga twarumvise ko hariho abantu bashika 8 bapfuye n'abandi 9 bakomeretse aha ntitwo harengana tutavuze ko kugira ngo abantu bumve natwe ico tubivuga ko cyari umusesanguzi abivuga ko none we bivuga kwiki nimba ntihenze ni Petero bari mu nzu yo hejuru yareka yigisha abandi abantu hamasigura umwanya muremure umwe agatiro karamutwara akoroka agwa hasi arapfa ni Paulo ni Petero
ni Paulo. Reka tubandanye nta. Nibaza ko ari Paulo, sinibuka neza. Ni Paulo voilà. Merci beaucoup. Hamarapfa. Kandi ariko ikijambo ry'Imana. Nyuma bose sinje kuri fe. Ko ndazi ko bamusengeye biragenda neza. Yaciye amusengera. Yicaye mu idirisha. Yitwaye Yutuko. Agatiro karamutwara yita hasi. Rero harabaho commentaire yuko Paulo yari umukozi wa Shetani kirya gihe. Sinzi. Abasomyi hari cyo mubizi. Ntaco tubizi ko nta voilà. So Christ Ndikumana tugihagaze ngaho turaja kuri Christ Ndikumana. Hariho umwe mu bagwanya Christ Ndikumana. Yavuze ngo kubera iki Christ Ndikumana taciye wewe yemeza neza ko abo bantu bapfiriye aho nyene yikwane cyariko kirabera. Aravuga ngo kubera iki ataciye basengera ngo bazuke ko Paulo yaciye asengera Yutuko akazuka. Urumva nukumugwa afite ikintu cyambere ngiki Yesu akiri mwisi nta marimbi yarahari aho bahamba abantu ntibari bahari impani zari zihari kandi harawo Yesu yazuye kandi n'abantu barapfa none kubera ko atagiye kuzura bajya abantu bose bari kandi afise so ibindi bituma kuza turibazako n'abitwa mu miryango yiwe y'amaraso hari abapfa barapfuye mugabo kuki atagiye kubazura ngo bagume bahari mwabantu mwe tugomba dabwe gutahura icazanye urupfu n'igiki urupfu n'ingaruka y'icyaha ibi tubibemo sivyo tubizi ariko bidasobanurwa ko babandi bapfuye kubera icyaha nibyo ngomba kuvuga urupfu n'ingaruka y'icyaha kuba icyaha cyarabayeho cyazaniye isi umuvumo nukuvuga abagatolika n'abavyigisha neza ngo umuntu ngavukana icyaha cy'inyanduruko kubera ko turi mu isi turabanyavyaha niyo mpamvu umwanya ku mwanya dusabwa kwama twitunganije none ga mwabana mwibaze ko Kristo we atazopfa na Yesu yarapfuye kuko niyo nzira tugomba kuzocamo nimba by'ukuri twizera tukemera ivyanditswe niyo nzira tugomba kuzocamo none ubu kwera hajya tureke jya insida nshaka gutanga akaroko koroshe kugira ngo abantu bitahure ku bantu barajya mu bikorane kwa Kristo Ndikumana cyangwa ku bantu baba bari mu bikorane by'abano bantu bapinga Kristo Ndikumana hama hakaba ikiza n'akarorero hagakurokera nk'igisasu kubera ko bajya ari abakozi b'Imana biyemera kijya gisasu nico kwica abantu bopfa kubera ko isi yabonye ishano kubera icyaha rero tujya ku bya Kristo Ndikumana abantu bapfuye kwa Kristo Ndikumana bapfuye mu buhe buryo tahura ubwinshi bw'abantu bari bahari bangana gute kandi ngo umuryango wo gusohokeramo wari umwe gusa niho ngomba kuza bari abantu nk'uko nabonye abahari babyanditse barenga 200,000 Jesu narindi nabikurikirana kuri mutandao nkawe nyene mugabo hari abantu benshi ku buryo wanashaka tutama ambulance yarabuze ingene yihutisha abantu kwa muganga bitewe n'ubwinshi bw'abantu bari ngaho barahazibiye hagaze gusohoka abantu bose bifuza gusohoka imbere y'abandi kugira baronke ama déplacement urabaja kure niki bitandukanye no kwinjira kuko kwinjira harahaba haraye abandi barahazindukiye abandi bakahaza ikona cyatanguye mugabo bajya abantu bose gusohoka bagaca bakenera gusohokera icyarimwe mu by'ukuri abantu baduganye bafyondanye aho kwere murumva yuko umuntu avuye muri ubwo buryo haba harimo imbaraga z'umwijima zatumye apfa bagundanye baraba etufe hariho n'abandi baharanira kuja kuraba ko bo kwirongera gakiza biruka imbere barabingene begira podium baragundana aho mu by'ukuri hari ibintu by'amareba nta mayeba arimwo kandi ikindi nacyo ntaguciriyemo Satani yagize ifuhe na cyane yagize ifuhe ku bikorwa byari bikoretse muri uyo mwanya abantu babohotse bacitse Satani abakize abihanye
Satani acagira ipfuhe atireka mpitanisha aba bantu kugira ngo ibyaha byose ndabigwize n'ubusa. Ariko Imana iracafise ubushobozi. Bisaba rero ko abantu tuza turabitahura. Hariho nabonye yavuze amajambo akomeye. Ati none bajya abantu bere kuba byiza baguye muri boîte d'one. Cyangwa ciza nuko ntiyashigikiye ko bohagwa. Yavuze ati iyo bagwa muri mu bunywero amakomante ntari kuba nkaje ntibava ngo umwe nakabara kunuku nuku mugakora baye kuri Kristo Ndikumana amakomante abaye maremare arenze ku rwego national agiye ku rwego international. Ubujya ico bigamije n'igiki abantu benshi ntabyo bazi zijya ni propaganda bari kubagira Kristo Ndikumana neza cyane kugira ngo n'ahandi hantu yokora ibikorwa nkabijya bazira mwimimpusha cyangwa abantu ntibazamwitabire kuko baremwe mu mitwe yuko akorera shetani. Nivyo mugabo cembuga ati barahumba none katero bamaye amavuta si Imana yo mujuru yatanga ego niko bimeze. Musesanguzi nongeye gushimira ubugira kandi kona watugendeye hano muri studio ya Bwayesu TV. Ariko kandi none wobwira iki abo bantu bariko batyoza umukozi w'Imana bagatyoza n'ikwa c'Imana Imana imukoresha ubundi je nabajya abantu nabo nyine bitabakozi b'Imana kubera ko Kristo ntiyobona ko yakoze igikorwa gishimwa atabonye imijugujugu amutera. Yego ijambo ry'Imana rivuga ngo ibigeragezo ntibizobura kuza. Burya bijya n'ibigeragezo kuri Kristo usibye kuhongera ko ngo haragowe ubizana. Ibijya rero nibimwereka ko Kristo Ndikumana yakoze ibishimwa. Hama ikindi naco kuri bajya abenshi nabo nyine bari kubagaragaza impwemi bakoresha. Nimba Kristo Ndikumana abantu batahura ko ari umukozi w'Imana dusha tubona impwemu zikoresha bajya abantu dusha tubibona directement kuko impwemu zibiri ntizinahura. Bivuze ngo impwemu iri muri Kristo nihura n'impwemu iri muri bariya. Ibyo rero nibakomeza ahubwo kwigaragaza abantu babamenye cyane gusumba n'abakristo babo babamenye. Ariko icyo nababwira kindi ni giki ubundi nta muntu yahangaye umukozi w'Imana ngo bimwerere wapi kabisa. Sinzi kuvyibuka abana hari uriya musaza batwenze ninde Elisa ngo busabu bingiki ngo busabu bw'ubuhanzi byabagendeye gute kandi bari abana byabagendeye gute haciye haza amadubu arabatabagura amadubu atari amadubu n'intama. Ubundi Imana nuko ntigihaniraho umugabo nimba by'ukuri hari ico basomye mu ijambo ry'Imana nimba bafise ikibagera kabisa nimba baza kumva iyonje kino kiganiro yafata umwanya tubihane basaba Imana imbabazi kandi Imana irabababarira. Imana ni nyembabazi kweri ego ni nyembabazi. Urakoze. None twobwira iki cyangwa wobwira iki abizera kuko harimo benshi bumva ibivugwa hirya no hino kuri Kristo Ndikumana bagacika intege. None wobabwira iki wobaremesheje ubundi abizera ijambo ry'Imana rivuga ngo gumico ufise utakinyago sivyo gumico ufise utakinyago ndagira ukunyaga. Abigira abakozi b'Imana mu misi yihereze bazoba benshi cyane kugira ngo bayovye no gushika kubatoranijwe abo bazohaba. Wowe ico ufise urakizi inyigisho wigishijwe inyigisho wakiriye agakiza wakiriye niwo ukazi. Burya ijambo ry'Imana rivuga ngo umusaza kera amabwirizwa n'amategeko bayandika ku bihome no kubisika kugira ngo abantu baze barabibona bibuka ibizana bitazira kera nta mutima babishiraho. Ariko uyu munsi
ntibikiba kubisika biri mu mitima yacu mu mitima urumva urabona ubu yuko icyaha umutima wa nuko wagiritse icyo nagombye kuvuga barabyambara voilà barabyambara habona gusa ngayambaye nk'ukanzi yanditse ko amategeko uko zikose yaraba yarenze cyangwa ati wewe iki wakirenze ko bakucisha amabuye uyu munsi sonne plus local uyu munsi biri mu mitima yacu Imana yabishize mu mitima yacu dufise ibitugera ubuzi birabe iyo umuntu yisha umuntu iyo umuntu akoze cyacu kwicundi acahunga kandi abikoze mu ibanga kubera ko ahunga kuko ari kimwagiriza mu voilà kiri mu mutima wiwe nema mu ndababwiye nti rero gumya icyo ufise utakinyagwa nyagira uzokubesha ngo bijya wizeye n'amafuti ganira n'Imana yawe urafise ibikugera mu mutima wawe ivyo naba ari byo bikuyobora ariko kandi unifashishe igitabo ceranda ijambo ry'Imana Bibiliya exactement yeah. Urakoze cyane ndagushimiye nyakubahwa Musesanguzi urakoze ko gutanga ikiganiro kuri runo rubuga kaze n'undi munsi ndabashimiye cyane nkuko twatangiye dusenga reka turangize dusenga Mwami Imana yacu turagushimiye kubw'ihiganiro izina ryawe nirihabwa icubahiro kize gifashe benshi tubisenze mu izina rya Kristo Yesu amen